transition ni iki? Transition ni bijya bintu abantu bakora no mu buryo rusange tutaravuga mu gikorwa cyo kurongora indirimbo mu ishengero cyangwa mu mwanya wo guhimbaza. Transition ni bijya bintu abantu bakora kugira ngo donc bitume igikorwa cyakozwe avant n'igikorwa cyakozwe après bigira sens gusumba, abantu babitahura gusumba canke mugire harmonie gusumba canke mugire biryohe gusumba. Rero tuvyaprecie muri cadre yo kurongora indirimbo mu ishengero, novuga yuko ari bijya bintu abantu bakoresha entre soit indirimbo canke imyanya itandukanye iba iri hagati muri mwanya wo guhimbaza. Ni kubera ko twakoresha amatransition tuyakoresha natangiye kubivuga gatoya kugira ngo igikorwa cyo kurongora abantu mu ndirimbo, navuga umuntu aba yatoye song list kuva ku ndirimbo ya mbere gushika kwa nyuma, bifasha yuko umuntu atahura kuva ku ndirimbo ya mbere gushika ku ya nyuma aho message wari washatse gutanga. Nimba ari amateme atandukanye wagiye urakoresha, ingene imwe yinjirana mu yindi kubakira ku yindi, maze bikadushitsa kuri conclusion iyi n'iyi. Ibyo bikorwa biryohorwa y'amatransition yafashwe umwanya wo kwiyumvirwa agakoreshwa neza. Icambere birahereza akanovera umwanya wo guhimbaza no gutazira biciye mu ndirimbo. Abantu baragira umwanya wo kwiyumvira, bakarimbura gushika nyene aho nyene novuga baryohererwa bagakonsoma nyene ivyo bashoboye gutahuzwa. Iyo bari mu myanya y'indirimbo canke nimba umuririmbyi ariko agerageza gusubiza ishengero mu vyari vyigishijwe avant yuko aririmba, biratuma abariko barahimbaza donc ishengero rijana nawe kandi rigafata umwanya wo kuryohererwa. Hanyuma ikindi kintu biraha novuga confidence umuntu aba ariko arabarongora, abaza ati ishengero ngenda rikura aha kandi ngenda rishikana ngaha. Rero iyo azi ingene aza kubigenza biramutuma novuga agira confidence ariko ararongora kuko abaza aha ariko aratwara ishengero. Ikigira gatatu novuga nuko iyo habaye uwo muco wo kwiyumvira no gutegura ayo matransition, ishengero riramenyera yuko kuba mu mwanya wo kwitega, kuko iyo transition itiyumviriwe genre nibijya umuririmbyi avuga iyo gitari cabaye deregre, donc il faut kwavuga kugira ngo uwundi aheze kurega gitari canke tuva mu ndirimbo yitonda tuja munyaruka. Ikigira gatatu novuga nuko iyo ishengero rimenyereye yuko transition ziyumvirwa atari juste wa mwanya umuririmbyi agira ico avuze arindiriye yuko mu instrumentiste canke muri bajya bavuza barega gitari canke note yagiye ukuntu canke kuva mu ndirimbo imwe yitonda baja kunyaruka, ariko akaba ari umwanya wo kuva novuga muri teme kanaka baja mu yindi teme kanaka, akaba ari ikintu ciyumviriwe ingene cakozwe. Ishengero riramenyera kuba ko umwanya wo kuririmba ari umwanya wo kugira ico biteze, kubera ari ikintu by'ukuri categuwe neza, bamenyera ko categuwe neza hari aho kiriko kirabatwara. Ni uburyo butandukanye umuntu ashobora kubikora.
ushobora gukoresha ijambo ry'Imana ari gusoma ijambo ry'Imana. Hariho umwanya ushobora gusoma gusa cyangwa naho ugasoma mugabo ukagira icyo ubivuze ko mugabo aka exhortation gato atari ufata umwanya muremure ngo twigishe. Niyo mpamvu ari biri important ko uba wateguye icyo kintu ugira uvuge ni giki, ntuciyumvire ugeze imbere kugira ngo ube efficace uba wagiteguye kandi ugakoresha umunota umwe iminota ibiri nturenze. Ikigira kabiri umuntu ashobora gukoresha isengesho. Isengesho hari isengesho umuntu ashobora gutegura rwo kugira ngo icyo ukeneye gutransmeta ushaka kwatikira neza ibyizerwa, hakaba coherence, ibyiyumviro bitonze, ni uwo mwanya wo gufata wo guplanifa isengesho. Ntuplanifa isengesho kugira ngo wempressione, ariko ni icyiyumviro uba wifuza gutanga kiba cyiza iyo ugiteguye kujyanye n'ubu uri kurigisha. Rero urashobora kugira umwanya wo gusenga mugabo wateguye cyangwa naho ugasenga mu buryo spontane, wewe nyene n'ubu uri kurategura n'ubona ingene mpema ariko arakurongora. Ikindi kintu ushobora gukoresha, harashobora kuba imyanya y'agacerere uri kurakora transition, ariko umwanya w'agacerere ni mwiza cyane iyo cyane cyane habaye umwanya wo gusenga muremure, gutazira muremure, ukabona ko abantu ego bageze ahantu bakeneye yuko ibyo babayemo bagira akanya gato ko gutekana bakabirimbura ko. Ni byiza rero ko mugize akanya k'agacerere kashaka bagacerere, atari umwanya w'uko umupianiste ashatangwa kuvuza utuntu cyangwa ikindi kintu cyose gishobora kubasamaza. Ikindi kintu umuntu ashobora gukora, transition si mpaka misi yose zibe planifiye, ariko nyinshi ziri planifiye usanga ziri muri ivyo bintu tuba twavuze, ariko hari izindi zitaba ziri planifiye bivanye n'ingene mpemu yera ariko arakora igikorwa muri uwo mwanya. Hashobora kuba umuntu mwarongowe gusengera, hashobora kuba hari iki donc igikorwa mpemu yera akoze kidasanzwe mu mitima y'abantu, atari ico umuntu yakontroye, atari ico umuntu yateguye. Alors ni vyiza kureka ivyo byabaye mu buryo butari planifiye biki exprima, abantu bagafata umwanya wo kuvyeexprima, ari kumva yuko borira, bokwinterceda, bogira iki. Ibyo byose ni vyiza kubiha umwanya ingene wabonye impumuro irakora ku mitima y'abantu, umwanya wo kuririmba no guhimbaza.